Ndabaramukije bene data bakunzi b'umwami Yesu, amahoro y'umwami Imana nabane namwe mwese aho muri hose kw'isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nsubiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ibyayo. Reka dusenge. Urakoze mukunzi wacu mwiza, turagushimiye cane kuko uri kumwe natwe, turagushimiye kuko usuye kuduha uyu mwanya. Nuko mwami Imana ndasabye ubushobozi bwawe bubane natwe, muhemu wawe mwiza turongore. Urakoze bana natwe, icyo twanse ni Satani n'ibikorwa byiwe byose, mu izina rya Yesu Kristo ibikorwa byiwe byose tubirungitse kuzimu muri kano kanya, ntihagiye ikintu na kimwe kiza kutugora mu bikorwa tugiye dukore. Urakoze, ndagushimiye kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Bene data, ndasuye kubaramutsa. Yesu arakoze ko asuye kuduha kano kanya kugira ngo tuze imbere yayo, tubazaniye inkuru nziza z'ibya Kristo Yesu. Nico tubereyeho, nico twashiriweho kugira ngo dushingire intahe Yesu. Haleluya. Rero ndagomba nsangire namwe iyerekwa nagize itariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'2022. Uyu munsi turi itariki 2 z'ukwa gatandatu, urumva ko hadaciye iminsi myinshi. Uwo munsi nari ndyamye, Imana inyereka ndiko nca ku musozi, ndiko ndirukanga n'abandi benshi, byaboneka nkaho umenga turiko turinyegeza, turiko turahunga, kandi nkabona ari ku kwezi, hari ku kwezi harabona. Rero mbona turirutse, hama rero mbona dushikiye ahantu mw'ibarabara. Muri iyo barabara rero hariho umuntu, uyo muntu Imana yamimunyereka kenshi, yamimunzanira iyo shusho yiwe, yamimunzanira yigomba kumpa message yerekeye ishengero ry'Imana. Hama rero iyo muntu narigeze kumubabarira kandi namuvuze ko kenshi. Imana iramunzanira rero, imunzaniye mbona ahagaze ahantu mw'ibarabara, nanje mbona mpagaze ahandi, mbona ndiko ndamubwira, yitwa Joseline. Joseline, nyaruka Joseline. Aho rero namuhamagara, hari habaye iki? Nari mbonye ibitoki bisahira, mbona ibitoki, mbona ngo biriko biraca imbere y'amaso yanje nkaho umenga ni filme, igitoki kiza kikarengana, nkabona ikindi kiza kirengana. Nkibaza rero bigiye hehe, nibaza ko bagiye kubitondeka nk'ahantu. Rero uyo Joseline acaraza, aje rero dusa nkaho umenga tugiye mu isoko kugura ibyo bitoki. Ariko uyo Joseline ntabwo yagumanye nanje, yahagaze nkaho umenga ahagaze ahantu hafi, mugabo ntitwari kumwe aho nari mpagaze ho kugura ibyo bitoki, ariko yari ahagaze imbere ahantu nyene hafi yanje, mugabo tutari kumwe. Bene data, ngiye kugura, jewe naguma nshaka bya bitoki mpejeje kubona birenganye imbere y'amaso yanje. Hama ngiye kuraba, mbona umugore yicaye, ngiye kuraba ibintu ariko aradandaza, nsanga afise ibiharage ariko agosora atoramwo bijya bicafu. Hama ahejeje mbona afashe bya biharage acanze n'umuceri uhiye, acara dwanga mu isahani imwe. Urumva ibiharage bibisi abijanga n'umuceri uhiye. Mbona ariko arakoka abantu ngo karibu ngo biraryoshe, ngo bikini. Nanje nti nisa ntukiziki, nufashe ibiharage bibisi uvanza n'umuceri, none uriko urabwira abantu ngo baze barye? Nibyo bintu ntibiribwa nyene. Nawe akaguma mara ngo ngwino ngo honja, ngo umviriza. Jewe urumva sinashaka kubijya kuko nari nabonye ko ari bibisi, ariko mbona abandi bariko barabigura. Niho rero nagenda kuwa kabiri. Ngiye kuwa kabiri nkaguma niyatanda ko ndonka bya bitoki, ariko noneho aho kubona ibitoki nca mbona uwundi muntu yaradandaje amateke.
adandaje amateke, yari amateke abiri y'amagoma manininya cane. Ayo mateke ndayakunda mu by'ukuri, ariko sinayaguze kubera yuko siyo nariko ndarondera muri ako kanya. Hama ndagenda nshika ku muntu wa gatatu, ariko sinamye ko kumbure hariho abandi bantu bariko barankurikirana b'abasuma. Nshitse kuri uwo wa gatatu nza mbona nkikijwe n'abantu b'abasuma imbere n'inyuma. Abo bantu bankikije, mu ntoke zanje nari mfise amafaranga yari mw'isashe, kuko urumva nariko ndasuma, kandi nkongera nkagira na porte monnaie nkiyi. Porte monnaie ikintu usanga kirimwo si amafaranga, ariko usanga harimwo carte yo muri banke, ugasanga harimwo ama carte d'identité, ugasanga harimwo, donc harimwo ibintu byinshi muri porte monnaie. Hama rero baca banyiba iyi porte monnaie, ariko nsigarana ya sashe y'amafaranga, ya saho y'amafaranga. Nca mvaho hantu, ariko kandi naravuze nti yo ni Joselyne, nyaruka Joselyne, ntibaranyivye. Urumva ba bantu nyene baca bariruka mugabo batwara ya porte monnaie. Nshitse imbere, urumva nagumye mbandanya kuri wa murongo hariho abantu badandaza. Nca nshikira rero ku muntu, uwundi muntu ahagaze, nibaza ko yari umumarayika ajejwe ako karere, canke umukuru w'abo bantu bose bari aho hantu, kuko ndamubariye ntibaranyivye. Yaciye ahamagara ba bandi banyivye, baca baransubiza ibintu vyanje. Nca ndabandanya uwo ndamurengana. Nshitse imbere ndamurenganye, nca nshikira ahantu mw'ibarabara, kandi muri iryo barabara hoho nta bindi byo kudandaza byari bihari. Ibyo kudandaza byari byaheze, byahereranye muri iyo nzira nyene. Ariko nja mbona nyene hariho wundi mugabo andindiriye aho hantu, muremure, avyibusha kandi atekereje cane. Mbona nyene niwe turi kumwe, tuca turajana muri iyo nzira. Turiko turajana muri iyo nzira rero, haca haza uwundi muntu inyuma yacu. Mbona avuga ngo ndagusavye, ngo nkubite mu ruhanga, ngo nkubite urushi rwawe mu ruhanga, ngo kugira ngo identite yawe yiyandike mu ruhanga rwanje, ngo canke naho ngo ufate inkoni ngo nkubite, ngo kuko ngo uze gukubita hose, ngo identite zawe zica ziyandika aho hantu kubise, ngo kuko ngo sinukubahuka kumanuka hariya epfo, ngo ntatwaye identite yawe, ngo kuko niyo bantumye. Mwene data uri kurankurikira, ndagomba nakwibutse, canke niba utazi igifaransa, identite ni ukuvuga ibikuranga, izina ryawe, urinde, uruwahe, imyaka irihe, byose ibikuranga. Urumva ngo hariya epfo baramutumye, hariya epfo ni bande bamutumye? Ni Satani. Urumva uyo yari umudayimoni ariko arankurikirana. Ni umudayimoni ngo yashaka gutwara identite yanje, ayitware ibindanga byose, donc yari igomba kuntwara jewe hariya epfo, atwara ibindanga byanje byose hariya epfo. Ariko sinashoboye kubimukorera, kuko navuze nti mva inyuma, kandi wibuke ko ari wowe wari kuranyiba n'amafaranga yanje. Hama rero mbona aciye afata inkofero ayinteye, ya nkofero ishitse imbere yacu ikirasanzara, icicika ubunywenywe. Mwene data uri kurankurikira, muri ayo majambo yose ndakubariye, ndagomba ndagusobanurire nk'uko umwami Yesu nanje yabinsobanuriye. Umwami Yesu yaransobanuriye ati, turi mu gihe c'ijoro bugira buce. Ubu turacari mw'ijoro, nico gituma ubona hari ingorane nyinshi cane, ariko turarindiriye igitondo ciza, aho umwami Yesu Kristo agiye kugarukira. Haleluya. Kandi wa mumarayika wundi yama ansobanurira iby'ishengero,
yitwa Joseline nababwiye mu gihe cahera Imana yigeze kumutuma aza anzanira les cartes d'invitation ambwira ngo genda uzitange ngo ubwire abantu ngo baze ku bukwe bwanje. Hamwe uriya ndamugereranya nk'aho umenga yoba ari umumarayika, ahandi nkabona umenga ni ishengero ry'umwami kuko nitwebwe tuzogenda kugira ubukwe na Yesu wacu, ahandi nkabona umenga ni Yesu ariko aratumira abantu ngo bitegure kuza mu bukwe bw'umwanagazi w'intama w'Imana. Uko biri kose ni intumwa iva mu ijuru, Imana ikamuzana ije kunyereka yuko iyo message mpaye ari message ikomeye cyane. Hama rero hariho periode bene data twabayemwo atangorane dufise, tujya tukaryama umuntu akaja gusenga akavayo donc ukabona umenga ni ibintu bisanzwe. Ariko hariho iyindi periode twinjiyemwo, periode yindi igoye tutigeze gushikamwo, periode yaho Satani ariko arakora akazi kiwe ku bwinshi kandi n'inguvu ziwe nyinshi, ariko natwe iyo periode turiko turayicamwo kuko ariyo nzira, nta handi twohaca, ntidushaka kuharengana aho hantu, ahubwo turahaca, ahubwo umuntu wese arabe aho hantu ahaca gute. Wa muntu yadanaza ibiharage bibisi n'umuceri agakoka abantu ati ngwino mujye biraryoshe, ngwino mujye biraryoshe. Ni iyi periode duhitiyemwo y'amavaccin ya covid, murazi ko n'ubu bitarahera. Ari amavaccin abantu benshi cyane bayafashe bazi ngo nibyo kubatabara, ngo nibyo kubakingira, ngo nibyo kubakiza, ngo nibyo kugira gute. Ariko mu nyuma twarabonye neza yuko atari ukuri. Nk'akurya ujya umuntu yavanze ibiharage bibisi, ndabibona n'umuceri uhiye akavanga akabwira abantu ngo ngwino mujye biraryoshe. Uko niko babesha kandi bazi neza yuko bakoze ibintu bitari byo. Intego yabo nibo bayizi, ariko twarabibonye. Jewe umwami amaze kumbara ati ibyo bintu ntimuze mubikoreko, narabibwiye abantu murabizi bene data ko ataco ndabahishije, narababwiye ko umwami yabimbwiye kose. Muribuka ko bamwe banteye amabuye abandi bakavuga uko bashaka ariko ntaco bitwaye. Ariko Yesu nahabwa icubahiro, uko vyabaye Yesu nashimwe. Jewe rero ibyo biharage niwo muceri sinabiriye kuko nari namaze kubona yuko ari biharage bibisi bacanganije n'umuceri uhiye, nkabona ibyo bintu ntibiribwa. Niho rero umwami arampishurira arambwira ati ibi bigereranywa n'iriya vaccine. Urazi ko abantu ngo benshi babifashe bavuga bati ngo kuva kera hose ngo amavaccine twamye tuyafata, nkuko bavuga uti kuva kera hose umuceri n'ibiharage twamye tubijya, kuva kera si rya mbere tubibonye. Nkaho bavuga uti kuva kera hose ibi bintu byamye biribwa, byamye ndazi kuva kera hose vaccine zamye zifasha. Ariko iki gihe ndiko nababwira, iyi periode turiko turavuga ni periode yindi umwamazi, periode idasa niyo twabayemwo, ntitwigeze kuyibamwo kuva isi yaremwa. Iyi periode turiko turashikamwo. Hanyuma arambwira kandi ati amateke abiri wabona, ati ari amateke ni bintu. Iyi periode turiko turabamwo murabizi neza yuko hariho ibihugu bibiri byashamiranye muri iyi minsi heze n'ubu bikihari. Ibyo bihugu bibiri byateye rwaserera mu isi nzima kandi n'ubu biracahari. Nibi navyo nibyo muri iki gihe nyene. Yesu ni wazi aha hantu turiko turarengana uko hitwa. Hama jewe rero aho hantu sinahatinze, nta nico nahaguze kuko navuga nti ibi bintu ntibindaba, ibi bintu si jewe nta ruhara ndabifisemwo, ntibikwiye no kuntesha umwanya ngo bimpagarikire iyonja. Nico catumye ntahahagarara, ariko ndakumenyesha yuko hariho abandi bahahagaze. Bishobora kuba ari wewe wahahagaze uhari, ibi bintu byaragutwaye umwanya, bikagutwara amajambo menshi, bikagutwara amakomantere menshi, bikagutwara kujija, uriya niwe mubi, urya niwe mwiza, uku.
uko satani yashoboye kugukoresha kose yarabikoze. Yakoresheje bariya bariko baragwana, akoresha wewe ubivugira utari no muri byo, utazi n'ibyo ari byo. Satani arafise icyo ariko arakora, ariko jeho aha hantu ntihaya hamfatiye kuko naraharenganye. Bamwe rero muri iyi nzira bafashwe n'iyi miceri n'ibiharage, bafatwa nabyo, barabigura ku bwinshi. Aho hose nagomba kukubara yuko satani mubi hariho ibyo ariko arakora. Yarabafatiye aho, abandi bafatira muri biriya, abandi bafatira muri biriya. Wirinde, iyi soko si yo kuguramo ikintu mwene data. Iyi soko si yo kuguramo ikintu na kimwe, ahubwo icyo turondera ibitoke. Twebwe abana b'Imana turondera ivy'ijuru. Twebwe abana b'Imana hariho izindi mfungurwa turiko turarondera kugura. Turagomba kugura ukwizera, turagomba kugura ukwihangana, turagomba kugura umunezero wo muri mpemu, turagomba kugura. Ariko ibi bindi by'uruhendo rwa satani, ibi nibigomba kutwaka agakiza twahawe kugira ngo tugende turi bahwahwari na vya bitoke ntituze tubishikire. Mwama dutabare. Rero ku mudandaza wa gatatu niho nashitse. Ndahashitse sinibuka ivyo yari afise, sinzi ko yari afise vya bitoke, sinzi ko yari afise ibindi bintu yadandaza, sinomenya. Ariko ico nzi nuko nahageze nkahasanga abasuma nasanze abasuma bantegereye, mbona bankikije imbere n'inyuma, baca bantwara ya identite nkuko nabibabwiye. Rero bene data bakunzi, iyo identite bantwaye, jewe urumva nazigamye ya mafaranga, ariko identite barayitwara. Bisobanurwa ngo iki mwene data nkunda? Bisobanurwa ngo hano mw'isi dufise ibintu, dufise n'agakiza, kandi turi abana b'Imana, kuko turagenda, turarya, turanywa, turarara, dukeneye inzu, dukeneye imodoka, dukeneye amafaranga, turakeneye, kandi turi bene data, turi abana b'Imana. Ariko muri iyi soko ndi buvuge, satani arafise uko agushaka, agomba kukwiba, agomba kunyiba. Tube maso. Jewe nagumbiriye amafaranga ngo ntagende kuko ariyo ndiko ndasumisha, acatwara karanga muntu zanje. Bisobanurwa ngo efi kuzimu satani atumye abadayimoni, abasuma bara abadayimoni, atumye abadayimoni aba batumanye kuza kugutwara identite yawe, kugutwara karanga muntu yawe, kugutwara ikuzimu, bakaza bagahora bakwikoreshereza bonyene. Ariko iyo twoba maso tugateramira ubugingo, naho amafaranga twogomba bakayatwara ntaco bitwaye, ariko tugasiganira agakiza, tukagwanira ubugingo. Ariko none uyu munsi satani yaradushoboye, yaduteye kurekura identite, ahubwo tugumbira cane amafaranga. Nico gituma usanga abantu benshi barataye agakiza kubw'amafaranga. Ugasanga abakristo barataye bwizigirwa kubw'amafaranga. Wagende mu isoko abakristo naho baba ariko baragurisha, ugasanga bafise iminzani idakwiye, ugasanga barayihondahonze munsi kugira ngo ntipime ibiro bikwiye. Umwami adufashe. Ugasanga bashaka ibiciro birebire kugira ngo baronke inyungu nyinshi. Urukundo rw'amafaranga ugize gutyo, satani aragutwara identite yawe. Ugasanga mana we, abandi bafise amaproje, bayita ngo n'amaproje yo gufasha imfuvyi. Za mfuvyi bakaziha utuntu ubusa, ariko inyuma y'amafaranga yabo bakayadugisha ama etage, bakayagurisha imiduga myiza bagendamwo, mw'izina rya Yesu. Umwami adutabare. Mwene data ntugakora ibintu bisa gutyo. Imana igufashe, Imana igutabare, uzigama agakiza, ugwanire identite yawe. Abandi nabo baragenda bakabona umuntu, tuvuge nk'umuntu ari mu bitaro canke agwaye cane, bagafata amafoto bakamufotora, bagakwizayo amafoto, bakamusabira ko amafaranga, canke bagafata umuntu nyene babona ari muri bezwe cane, bakamusabira ko amafaranga menshi, bakagenda bakamugurira agapira mu isoko,
uwo muntu bakamugurira agahuzu gatonya, ariko ya mafaranga yaronka imiliyoni n'imiliyoni, akagenda akagura inzu, akagora ibintu vyiwe, akarya wa muntu akamurya, akaba ari amurira ivyiwe vyose. Satani yaragufashe mwene data, naho uwo busenga, naho uwo buvuga ubutumwa, naho uwo burinde, ndakubwiye ngo ba maso, garuza ivyawe. Satani yaragutwaye identite yawe. Uko ugumbiriye amafaranga uba warekuye agakiza kawe, ariko ese icompa ukagumya agakiza, amafaranga ukagomba ukaronka make, Satani akagomba akayakwiba. Ariko ugumbire Yesu Kristo, umugumbire, ntureke agakiza kawe, kuko Yesu agira aze. Muri iyi soko nababwiye, nta kindi, ni Satani ariko aragomba gutwara abantu. Ni isoko y'abadayimoni, ni isoko y'imburakimazi. Umwami adutabare cane. Kuva aho hantu nari nibiwe gushika aho naboneye hariho umuntu namubwiye nti nyakubahwa, hariho abantu ntibanyivye, baciye bansubiza. Yaciye ababwira uwo muntu narishikiriye, aca arabaka abo bantu banyivye, arabinsubiza. Aha hantu nahaherewe indirimbo, ya ndirimbo ya 50 ivuga ngo ntugasigeho gusenga, ngo ntugasigeho gusenga, Yesu ntari kure yawe, azoshitsa ivyo yemeye, niwasenga azokwishura. Ahandi aravuga ngo ntugasigeho gusenga, ngo naho wosenyukirwa ko n'amarushwabo n'ivyago, ngo bikurwaho n'ukwizera. Ngo ntugasigeho gusenga, ngo naho wosaba kantaco, ngo ntiyoruha gukengera. Haleluya. Aho niho naherewe iyo ndirimbo kuri uwo mugabo yari ahagaze aho hantu. Nawe nibaza ko yoba ari Yesu, kuko Yesu niwe tubwiye tuti mwami Yesu ntabara, ehera aba banyivye, ehera aba bantwari ibintu vyanje, Yesu akagutabara. Nahaherewe iyo ndirimbo ngo ntugasigeho gusenga. Uwo dusenga ninde? Dusenga umwami Yesu. Hanyuma ndamurenganye, niho naciye nshikira ahantu, urumva ryari iryo barabararije bandanya, abo kudandaza bari baheze kudandaza, hari rero ibarabara risigaye ata wundi muntu n'umwe aricamwo. Mbona rero haje umugabo, uwo mugabo niwe rero yaciye anyakira mvuye muri urwo rugendo rwo kudandaza, ngashikira wa muntu akangarura kanini ivyanje. Ndamurenganye rero naciye nsanga uwundi nawe andindiriye. Haleluya. Nawe yari umumarayika w'Imana wo kumbandaniza muri urwo rugendo rundi rwari rusigaye. Inyuma rero turiko turagenda muri iyo barabara, nta wundi muntu yari arimwo, ariko baba dayimoni babandi bari banyivye kare barankurikirana. Nibo bankurikiranye, barambwira ngo nunkubite, ngo aha mu ruhanga, ngo niba nkubita urushinga aha mu ruhanga, ngo identite zawe zica ziyandika muri uru ruhanga, ngo kugira ngo nzomanuke hari yepfo, ngo nshire databuja yantumye ngo abone identite yawe, kuko yarayintumye mbwiza kwijana. Mwibuke yuko yari yayitwaye bakayimwaka bakayima. Ubu rero ariko ararondera gutwara identite, mugabo mu bundi buryo bwihishije. Maraso ya Yesu, umwami Imana dufashe. Satani n'umunyamayeri menshi, niwamutsinda muri aya mayeri, azohindura strategy, agutware mu yandi mayeri. Ariko tube maso. Haleluya. Tube maso. Mpemu yera aduhe gukanura maremare, kugira ngo twame tumunesha ibidutsinda byose. Umwami Yesu Kristo abituneshereze. Ambwiye ngo ndamukubite, ngo kugira ngo identite zanje ziyandike mu ruhanga rwiwe. Naramwankiye. Ambwira ngo basi ngo mufate inkoni ngo nkubite, ngo naho wo nkubita inkoni, ngo identite zawe zica ziyandika ku mubiri wanje, ngo nzoce manuka ndazitwaye. Ndamwankira. Byose ndamwankiye. Acahitana inkofero yari afise, mbona arayiduteye, ayishitse imbere ishira
idushitse imbere y'inkofero ikirasanzara. Nshuti mwene data, umviriza nkubwire, aba badayimoni bari bagombye kunyiba muri ya soko kandi bari banyivye, Yesu akabingarurira. N'uyu munsi barabandanya kuko baguma bifuza icotuma uta identite yawe. Bambwiye ati basi nunkubite, iyumvira uboho ntibariko baranyiba, bariko barabinyingingira, buke buke banyinginga. Mwene data uri kurankurikira, umviriza ingene Satani ariko arakora. Satani yarahinduye strategie, Satani yarahinduye uburyo bwo gukora. Ubu ni wewe uvyikorera n'amaboko yawe. Sindabizi ivyo bintu uko bizogenda, ariko dusabe Yesu aduha amaso abona, aduha amaso abona. Wirinde mu buryo bwose. Satani arashaka kukwiba, akakwibuka yibona ko yagutwaye ibintu. Hariho n'ahandi wewe nyene ari wewe uzovyikorera, ariko ndakuwinginga wame wibuka amajambo ngo Satani yatumye abadayimoni biwe kugwisha abana b'Imana, yatumye abadayimoni biwe kugenda munzanire identite za bariya abantu. Kuko umaze ku identite yawe umaze kuyitwara ikuzimu, nukuvuga ko uri wa Shetani, dosiye yawe wayitwayeyo, uri uwiwe. Ariko tweho turaba ijuru. Haleluya, haleluya. Dosiye zacu twazirungitse ku Mwami Imana, dosiye zacu twazirungitse mu ijuru. Muze tuzirungike mu ijuru. Haleluya. Aho niho iwacu, aho niho twiteze kwinjira, aho niho twakoreye. Ibya Satani tubirekere Satani. Oh, haleluya. Umwami Yesu Kristo atwandike mu ruhanga rwacu. Umwami Yesu Kristo adutabare, adufata ukuboko. Imana ishimwe. Twebwe turabo mu ijuru, twebwe ntiturabo mu isi. Wanditse aha muri Bibiliya hari aho haravuga ngo tweho iwacu ni mu ijuru, ngo niho twiteze ko umukiza wacu azova. Haleluya. Iwacu ni mu ijuru. Nta kuntu ama identite yacu yogenda kwa Satani. Satani araturondera, kandi yamye turondera kuva kera. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo agomba abo yisasira, kuko karazi ko igihe ciwe cegereje. Ariko mwene data mukunzi w'Umwami Yesu, nube magabo, nusenge, nuhagarare magabo, kanura bamaso mu mpwemu, reka gusinzira. Ibyaguhumishije n'ibiki ntavyo nzi, ariko ibyaguhumishije uko bingana kose, hamagara Yesu, injira mu masengesho, baza Yesu ibyawe, uti Mwami Imana subira ndabira ko dosiye zanje Satani atazitwaye. Mubwire aho Yesu yaduhishurira ibyo. Twari tumaze iminsi 3 twisonzesheje turi imbere y'Imana dusenga. Umwami Imana acaduhishurira ibyo bintu. Mwene data, nawe ndakwinginga, je imbere y'Imana. Yesu akwereka watakarije, ushaka watakaje identite yawe. Yesu ayikugarukanire. Arashoboye. Umwami wacu Yesu Kristo arashoboye. Niwe wenyine wo kuyigarukana, nta n'ubundi, kuko atakimunanira. Umwami aguhezagire. Nahawe indirimbo kandi kuri uyo muntu uwo muntu wundi yaciye amfata, maze kurengana wa wundi yambwira ngo ntugasigaho gusenga. Naciye nshikira kuri uwo wundi. Uyo wundi nawe ambarira ngo intambara niyashira, n'amarushwa n'iminiho, data zoduhamagara ati nimuze mu ijuru. Intambara niyashira, amarushwa bo n'iminiho, data zoduhamagara ati nimuze. Mwumvise yuko Satani ntakureka, aragukurikira, ariko nawe umuresiste, ngo mumugwanye nawe azobahunga. Nuko rero intambara niyashira, zatazoduhamagara ati nimuze mu ijuru. Ndakwifuriza kunesha mu byucamwe byose. Iyo ndirimbo nayihawe ndiko ndasenga ngo Imana isobanura ibyo bintu. Iyo ndirimbo niho nayiherewe. Imana nishimwe. Kandi na yindi ivuga ngo
ngo abansi bacu ni benshi bagwanya agakiza, tuzobanesha twambaye ivy'Imana itanga. Irya nayo nyene nayihawe, Imana iriko iransobanurira ingene barya badahimoni bariko baragomba kunyaga amafaranga na identite. Abansi bacu ni Satani, ni benshi bagwanya agakiza kacu, ariko muze tugume kuri Yesu nawe azokwama tugwanira. Nuko bene data, abumvise intahe canke abumvise imburu umwami yampaye, Imana ibahezagire. Umuntu wese yimenye ahari, umenye ko turi muri iki kiyaya co kugura no kugurisha byo muri iyi si. N'inzira niho duca, ariko tuharengana amahoro. Ibiri muri byo ntibidukwege, twebwe turondera ibitoke. Ibyini byose badandaza ngaha, ekaye ibisi byacu turengane. Imana yo mwijuru ibahezagire, tuzoshika iwacu mwijuru. Mwijuru ni heza, data wa twese araturindiriye. Imana y'ububasha bamugisha. Icubahiro kibe gwawe mwami Yesu, kuko ushoboje kuvuga ubu butumwa bwawe. Hezagira bene data bose bankurikiye, mpwemu yera shishikara kubigisha. Umuntu wese uvugane nawe, o Mana yera, ndagushima ko wantumye ku bwoko bwawe, nanje nkaba nshoboye kubashikiriza. Ndakwinginze mwami Yesu, ubafashe kugira ngo nabafashe bashobore kubishikiriza abandi. Icubahiro ni gwawe. Ndagushimiye ko ungiriye neza, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Ishene turiko ni ishene Habonayo, kandi nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Imana data ibaha umugisha mwese, amen.